Bakunzi ba B-Info Plus aho muherereye hose, ni mu nkundire ndabaramutse kandi ndetse nongeye ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu c'uyu munsi. Ni kw'igenekerezo rya 14 ukwezi n'ukumunani umwaka wa 2025. Nkunze kubaramutsa yuko amahoro y'Imana yakomeza kubana namwe, kuko twizera yuko Imana ariyo igira byose kandi ikongera ikabigirura. Niyo mpamvu kenshi nkunda gutangura ndabipfuriza ko amahoro y'Imana yobana namwe. So nabaramukije aho muri hose, abari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abari East Africa, Afrika yose, Amerika, Uburayi n'ahandi hose hatandukanye. Mwumve yuko muri abantu bacu tubakunda kandi bidukora ni mwebwe tuba turiko turabikorera. So ukaba udukurikirana utarakora sabone, reka ndagusabe uce usimbira hajya handitse sabone cyangwa subscribe ubikore. Aka niko kanya kugira ngo uzoronka amakuru yacu umwanya ku mwanya uko tuyabashikirije, kandi ntiwibagire kugira no kugakengeri kugira ngo uzoronka notification bien sûr uko dushize ikiganiro ku rubuga. Reka rero nce ndabibutsa yuko hariho ikibanza cagenewe ko tuza turahuriramwo twebwe na mwebwe, naco sikindi ni muri commentaire, kugira ngo aho tuba tutashitse mwebwe muhadushike muri commentaire, kugira ngo bamwe n'abandi babone iciyumviro canyu, canke nimba naho mufise ico mubaza canke munganira, toujours ni hajya nyene muri commentaire. Imbere yuko ninjira mu kiganiro cacu c'umunsi nyezina, nagomba byimva mutima gushimira bamwe n'abandi twahuriye muri commentaire, aho mwariko murashikiriza bimwe n'ibindi mu byo twashoboye kuganira cyangwa se mu kiganiro twabashikirije cyanyuma ku munsi wejo. Hariho mu by'ukuri abatanze impanuro no kwita za kibyeyi, hariho abatanze impanuro muri rusangi, hariho n'abandi bashoboye nikamvuge gushigikira ibyo twoba twarakoreye ko ku kiganiro cacu cyo ku munsi wejo. Mwese muri abantu bacu, kuko karahara mu ruganda ntibacura, duhari kugira ngo tuze turuduzanya. Bien sûr nkunze kuvuga yuko nimba icuma gikarisha ikindi, ubwo umuntu agomba nayo gukarisha uwundi. Niyo mpamvu rero byimva mutima nkomeza kubashimira cyane gose ku vyiyumviro mwaduhaye cyane cyane ku munsi wejo. Hariho n'abandi bitakunze yuko bandika muri commentaire, batwandikiye ku murongo wacu wa telefone baduha ivyiyumviro bimwe n'ibindi. Hariho ibyo twashoboye gusangiza abantu muri rusange mu magroupe ya B-Info, ndavuga mu magroupe WhatsApp ya B-Info, ariko hariho n'ibyo tutashoboye gushira mu magroupe ya B-Info, twaciye tubitumbereza aho byategerezwa kuja. Rero turabakunda cyane gose, turashimishwa n'uburyo tubanye. Niyo mpamvu nkomeza kubasaba yuko kijya kibanza ca commentaire cokomeza kutubera, reka ndacita ikiraro kiduhuza twebwe tubashikiriza amakuru na mwebwe muyakurikirana, kugira ngo tuze turamenya aho tuba, aho twokosora n'aho twoshobora gutera umusumari kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Nkomeje gukora ibiganiro ngaragara ndi umwe, atari uko ndabyishimiye. Umunezero wanje nuko mba ndi kumwe na monsieur journaliste ngaha mugabo, kubera ibihe twaciyemwo n'ubu tukirimwo, ntabwo birakunda yuko dushobora kuba twicaranye hano muri studio, ariko ndizera yuko umwanya wari wo wose tuzosubira kwicarana ngaha tubakorera ibiganiro muri bwa bumwe musanzwe mukunda. So reka rero nshimira kandi byumva mutima bamwe n'abandi atacu mutariko murakora mu by'ukuri kugira ngo B-Info dukore turi comfortable. Hariho abumvise ko twagize ikibazo cyo kwibwa, birababaza mbere, bamwe baca bagira ico bakoze, batangura kudufata mu mugongo. Hariho abaduha umugambi wo kugura coupe electrogene, bariko baragira ico bakoze kugira ngo ibintu bigende neza. Na wewe utarafata intumbero kuri ico, aka niko kanya kawe kugira ngo ugire ico ukoze kugira ngo B-Info Plus dukomeze gukora turi comfortable. So mumbabare mvuze amajambo menshi, ariko yarakenewe. Reka rero twinjire mu kiganiro cacu nyezina. Ikiganiro cacu nyezina kiza kuba gifise ibice bitatu. Mumbabarire ndakoresha umwanya mutoya kugira ngo
ndabashikirize inkuru nk'uko naziteguye, ariko kandi nizere ko ntariko ndanarabarambira, nubwo ngoma nikanga ko nabarambiye ko navuze amajambo menshi mu ntango. Inkuru ya mbere tuja kuganira ku migwano yaraye ibaye ku munsi w'ejo muri Walikale, neza na neza aho bita Buhimba. Inkuru ya kabiri ndaza kuvuga ku migwano ikomejwe kuvuga cyane muri Uvira, bien sûr muri territoire ya Uvira no mu gisagara ca Uvira, ndaza kubicunda bivuze ko navyo. Inkuru igira gatatu turaza kuganira, nza kuba ndi kumwe n'umutumire ku murongo wa telefone, tuze kuganira ku mwifato cyangwa se ingene uyu mwanya abakongomani bariko barafata Perezida Chilombo bivanye na situation bariko baracamo kubwiza intambara zatangujwe n'inyeshamba za RDF hano muri kino gihugu ca Congo. So reka ndabaha ikaze muze mubane natwe muri kino kiganiro kigufi tuza kubakorera kuri uyu munsi, kumbure Imana ntiyabidushoboza. Ku munsi w'ejo inyeshamba za RDF ni kuva mu masaha y'isa 9 zaragavye ibitero muri groupement ya Buhimba ari muri territoire ya Walikale, aho zagavye ibitero ku birindiro by'aba FARDC n'abawazarendo bari hajya muri Buhimba kugira ngo bashobore kubomora muri burya buce basanzwe barimwo. Novuga yuko zino nyeshamba za M23 ntabwo zerewe n'imigwano zashoboye gukora. Imbere yuko mbandanya ahubwo ndabibutse yuko hano muri iyi village ya Buhimba zino nyeshamba za RDF zari zisanzwe zihabanyemwo bien sûr n'abawazarendo hamwe na FARDC. Bamwe bose mugabo bari bafise aho bafise ibirindiro byabo cyangwa se bino gutamba defense. Ariko rero ku munsi w'ejo nyeshamba za RDF bigaragara yuko kumbure zoba zaradundumiwe cyangwa zirambirwa no kuguma zibona mu maso yazo abawazarendo hamwe na FARDC, niho baciye batangura kubagaba ko ibitero kuva ku isaha ya saa 9, niho zino nyeshamba zagavye ibitero biremereye cyane ku birindiro by'abawazarendo na FARDC hano muri village ya Buhimba. Ariko amakuru mfise zino nyeshamba za RDF ntabwo zorohewe na gato, ahubwo novuga yuko byabaye nka bya bindi mu kirundi bavuga ngo nibuze ndabwirire. Zino nyeshamba byababereye intandaro yo guca zirukanwa hano muri Buhimba ku birindiro zari zisanzwe zifise, barazirasa kabisa, barazomora bazishikana aho bita Ihura hamwe na Mijenje. So ako aho hose ni muri territoire ya Walikale. So abawazarendo ntabwo borohe zino nyeshamba. Inyuma yuko zino nyeshamba zibagavye ku bitero, barashoboye kanabite kudefanda ibirindiro byabo, hama abawazarendo baca bagigwa ko banarasa bikomeye, baraherekeza zino nyeshamba za M23 bazirenza no ku ma defense yazo na zindi za defense hano muri Buhimba, bazigeza aho bita Ihura hamwe na Mijenje. So ibi rero ni ibintu bikomeje kwerekana yuko zino nyeshamba za RDF mu by'ukuri zitariko zoroherwa muri runo rugamba, kubera yuko uko batanguye urugamba kuri ubu ntabwo bariko baroroherwa kabisa, kuko abawazarendo dukunze kuvuga ko bamaze gusoma urugamba ingene rumeze. Niyo mpamvu ubu iyo zino nyeshamba zigize ngo zigabe ibitero ku bawazarendo zisanga zigonze ku rukuta, ndetse naho zaje ziva bakazirasa ntizisume ibyo bibanza, ahubwo zikigizwa inyuma cyane gose. So uyu munsi rero igenekerezo rya 14 niho abawazarendo bagiye kugaragara neza hano muri Buhimba, bariko biyegereza abenegihugu rekana bite ko bariko barabaha inyigisho babasaba yuko babereka yuko plutôt zino nyeshamba za RDF zitagiye kure cyane ku buryo bo kwijajara bibaza yuko zitoshobora gusubira kugaba ibindi bitero. Niyo mpamvu rero bakoresheje inama basaba abenegihugu yuko aho wobona umuntu wese bafise ko makenga yuko
boca begera aba wazalendo canke aba FARDC hariya muri Buhimba kugira ngo uwo muntu amudome ku rutoki aba yari inkozi y'ikibi cyangwa se aba yari mu RDF ashobore kuba yofatwa. So reka dusimbire rero ku nkuru ziriko ziravugwa ngo cyane n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda yuko muri Uvira hoba hari intambara zikomeye cyane, ndetse aho banemeza yuko hari inyeshamba za RDF ziriko zirarasa ku birindiro cyangwa se ku ma defense y'aba wazalendo na FDN bari muri Uvira bakoresheje indege zitagira abapiloti arizo drone. Abantu bakomeje kundungikira amalinki y'ibiganiro by'abanyarwanda bien sûr ziko ziravuga ku byizi ntambara, abandi bakamu ubutumwa butandukanye bambaza ati bimeze gute ko mutaragira icyo mutubwiye kuri iyi ntambara twumva ikomeye iriko irabera mu gisagara ca Uvira. Dukunze kubabwira yuko nta bindi biganiro bagifise kuba bokora, ndavuga bano bambara ibizinyeshamba za RDF, nta bindi biganiro bafise kuba bokora usivye kubesha abantu yuko zino nyeshamba zikomeje kwigarurira ubuce butandukanye hajya mu gihugu ca Kongo. Hariho uwo twavuganye ejo namubwiye ati mbwira ubuce bubiri gusa wowe uzi zino nyeshamba zigaruriye, ko nabonye watangaje ko zigarura ubuce bwinshi, yarabuze agace na kamwe ambwira. So bivuze ngo rero muri Uvira kumva ko bijya bitangazamakuru bivuga yuko ariko arabera intambara zikomeye, nta gitangaje kirimwo. Musanzwe muzi yuko atabindi bafise gutangaza muri kino gihe usivye ibinyoma gusa. Dukomeje kubona ahatandukanye zino nyeshamba za RDF ziriko zirata ibirindiro zigahunga, izindi nazo zigatwagwa ku mirongo y'urugamba zikaja kugwayo. Mwarabonye ko mu biganiro twabashikije ku munsi w'ejo na hirya y'ejo twaraberetse yuko muri Walungu ibintu bitari byifashe neza ku munsi ku igenekerezo rya 12, aho mbere n'uwari asanzwe ayoboye imigwano ku ruhande rw'izinyeshamba za RDF yashoboye kuhasiga ubuzima. Muca mwumva yuko nimba warayoboye intambara yari asize ubuzima, murumva yuko abasirikare bobo bato bato bobo abahasize ubuzima ari gifyo. So rero ku makuru akomeje kuvugwa ngo muri Uvira ni kinyoma cyambaye ubusa. Uvira nta ntambara namba ihari, Uvira haratekanye, ahubwo nashaka ndabamenyeshe yuko kugira ngo Uvira hashobore kubaho kwaduka intambara izotangura kwadukira swat muri Katogota, Kamanyora, babandanye Ruvunge, Sange niho badushika Uvira, canke naho bazohera hariya hejuru mu misozi za Rugezi babone kumanuka. Nibareke rero kubabesha, reka mvuge ati nimureke namwe kuza murakira bino binyoma mubifata nk'ahari ukuri. Uvira irarinzwe, Uvira iratekanye, nta kintu na kimwe kidasanzwe kijanye n'ibintu by'intambara kiriko kirabera hajya mu gisagara ca Uvira. Ni ibinyoma byambaye ubusa bino bitangazamakuru biriko biratangaza, aho bikomeje mbere no kuvuga yuko ngo intambara ngo yakomeje cyane gusatira igihugu cy'u Burundi, ngiri kirabera mu nkengera z'igihugu cy'u Burundi, ngo precisement mu gisagara ca Bujumbura. Ibi ni ibinyoma mu by'ukuri, ntihagire umuntu asubira guhendwa n'ibi bitangazamakuru. Nimuze muraraba ibyo bitangazamakuru byatangaje izo nkuru mbere yuko ziya nkuru muziha agaciro. So reka rero ndabashimire mwebwe mukomeje kubana natwe muri kino kiganiro. Nizere yuko ukuri kubiriko birabera muri Uvira ari uko ndababwiye, nta gishasha kabisa kiri muri Uvira. Mbere yuko nakira umutumire mfise ku murongo, nagomba nabamenyeshe yuko muri Goma nako mu gisagara ca Bukavu mw'iri joro ryakeye haraye harumvikana urwamo rw'amasasu, aho abawazalendo barasanye n'aba M23, ariko byashoboye kononekara ntavyo turamenya kubera yuko bisigaye biba, reka ndabite ko biba mwibanga ntangere. Yaba abawazalendo biragoye ko batangaza ibyaciye ku mirongo y'urugamba, yaba n'izinyeshamba za M23
iyo batagize amahirwe ngo bigarure agace cyangwa bashobore kuba berekana abazendo baba barashe, naho nyine ntabwo byoroha ko batangaza ibiri ku mirongo y'urugamba. So reka rero mikaze umutumire wanje ari ku murongo wa telefone kugira ngo dushobore kuganira kuri kino kibazo, ino point ya nyuma nababwiye tuza kuganirako. So karibu cyane bwana Musesanguzi Mwenzi. Bantaze mwiriwe kuri abakunzi ba BF kuko bamana ntabwo bavyerekana yuko bakurikirana BF cyane, cyane cyane ko batareka kuvuga akabari ku mutima ku byo tuba twaganiriye cyangwa tuba twayazi. Tubashimire cyane. Karibu sana, urisanze. Ngira ngo warabonye amakomantere atandukanye ya bamwe n'abandi bagize ku biganiro twakoranye ku munsi w'ejo. Sinzi ko ari cyo bisubivugako. Ego bivanye n'amakomantere agenda abona nafite icyo nibuvuge, na cyane cyane ko iyo ugomba kuvura umuntu ukamuhisha indwara ntuyimenye, icyo ugomba kuvura ntigikira, ariko iyo ugize amahirwe ukamenya indwara icyo ugomba kuvura kirakira. Agombye kuvuga iki? Abantu batinya ko tuvuga iby'abahutu n'abatutsi niyo byadushikanye twe hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Abo n'abantu batagomba ko tuvuga indwara hiri ngo tume kubinyegeza, mugabo hari abandi bo babidomako, ugasanga barabidomako neza bakabivuga kandi bakabyerekana bakanabishyira mu ngiro. Tubwire ibyo turabivuga, simba mvuze ngo mpengamiye hanaka canke magaza hanaka, ariko ndavuga ukuri uko kuri. Iyo rero hagize ububabara, menya yuko abababajwe nuko atagomba kumenya ukuri, kuko burya ukuri kuragoye ko umuntu akwakira kandi ko hari. Bwana Musesanguzi Mwenza, ku munsi w'ejo barakwagirizaho ko wahengamye, werekanye aho uri pansha, ariko ndakwibutse yuko BF ni urubuga rukurikiranwa n'abantu bose. Rero sinzi yuko abavuze yuko wahengamye woba waratahuye aho wahengamiye. Abo bavuze ko nahengamye ni babandi naremeje kuvuga batagomba ukuri, naho ubundi bwo bije navuze nta namwe nigeze ntengamira. Ni ibintu bihari, nerekanye ibintu bihari, ahubwo reka tubivuge bibe nka yangwa iragaragara hama n'umuti uboneke, kuko ntituzokwemanga yuko tugwaye mu gihe ngwa tutayizi. Rero umuntu akubwiye ngo uragwaye ntakubwire ngo ugwaye iki, wokwemanga ko ugwaye mu by'ukuri. Uyu munsi ntabwo tuje kuganira kuri iyo topic, ariko ndizera ko vuba cyane tuzoganira ko, kuko ni bwiza shingiro ry'u Burundi riremera yuko mu Burundi hariho amoko. Alo nari mvuze nti uyu munsi ntabwo tugiye kuganira kuri iyo topic, ariko vuba cyane tuzoganira ko, kuko ni bwiza shingiro ry'u Burundi riremera yuko mu Burundi hariho amoko atatu: abahutu, abatwa n'abatutsi. Rero tuzofata umwanya tubiganire ko neza nk'abarundi, kumbure abatabizi babimenye, ariko kandi kubimenya nibaza yuko atari bibi, nibyo by'ingenzi, kuko ngo ubundi abandi bakunze kuvuga ngo kahise gategura kazoza. Kugira ngo tubishe ku musumari neza, hariho amasezerano y'Arusha. Ayo niyo yatumye ivyo bintu bibaho, bigatuma n'uno munsi turi mu mahoro, tugasabikanya ubutegetsi ku bice runaka. Yes. Ivyo rero twanse kubivuga ngo tubishyire ku mugaragaro, nivyo bindi bizotuma mu minsi izoza vyongera gutera injyane. Reka tuzobiganirako uyu munsi. Reka twibandanirize n'inkuru yacu mu gihugu ca Kongo. Biriko biragaragara cyane yuko abakongomani batari bake basa n'abariko baratakaza icizere kuri perezida wabo Felix Antoine Tshisekedi, bivanye n'izi ntambara z'agasakisaki zanse guhera. Wewe nk'umusesanguzi mugenzanje, ibi bintu ubivuga kwiki? Muri make umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi hariho ahantu ariko aragenda arateba cyane. Ariko agenda ateba cyane, akagenda ateba mu bijanye n'ingene yo kwitwara muri no ntambara. Intambara ijanye no
gukoresha ibyo bita diplomasi y'amajambo no kubana iyo yarayikoze kandi ku bice nka 80% asa n'abamaze kwitsinda kuko yaramaze kuronka n'ibihugu bimufata mu mugongo bikemera andi masezerano ku bw'inyungu runaka navyo bimukeneye kuko ni ico bita ni ganyaganya bavyita ngo ni amasezerano ari ganyaganya no kuvuga ronka nanje ndonge. Voilà. Muri ico gihe rero ibyo bimaze kubaho vyagaragaje yuko ageze ku bice nka 80% dufatiye ku kuntu amasezerano yamaze kuboneka kandi n'ubu arahari nubwo ayo masezerano atashirwa mu ngiro ariko bamwe n'abandi berekana ko agomba kuyaca ku ruhande na cyane cyane aho ku munsi wa hirya yejo aba M23 bari bagombye kwagiriza yuko aba FARDC bo batangiye kwideplaza baja mu bindi bice kandi batari bavyemerewe. Rero ivyo bigaca bintangaza cyane aho inyeshamba igihe ico yempoza ku gihugu irimwo aho umenga nayo ifise ikindi gihugu. Ivyo rero nivyo ngomba kugaruka ko cyane nerekane yuko abene gihugu bafatiye aho nyene bamaze kumva yuko Tshisekedi yabataye ataca ariko arakora ahubwo dari ngombwa yuko anyarutsa hamakaba intambara nk'uko byabaye muri 2011 2011 intambara barakubise nyene akavuvu intambara irahagarara bararonka gahengwe na gatoya nubwo abasuma babandanije binjira. Ico novuga ni iki rero tukiri ngaho bwana Musesanguzi Mwenza wovuga ko President Antoine yotanguza intambara mu buryo bweruye mu gihe turindire yuko basinya guhagarika intambara itariki 18. Amasezerano amaze gusinywa ni menshi kuko iyo abo baravyumvise kandi amasezerano amaze gushirwa mu ngiro nuko reka tashirwa mu ngiro urumva ngo bafashe uduce bagize ivyo babigira kubera iki ikibigaragaza nuko ahubwo baramaze gukengera abakongomani barakeneye rero umuntu w'umugabo ahagarara akavuga ati binaniranye dutera iyo abansi bazanana ni kuvuga iyo umaze kumenya umwasi wawe ukabandanya ugirira amasezerano nawe ahubwo uwo mwasi aba yagufashe kandi aba yagutsinze. Muri make ni gute bagiranira ibiganiro ku butaka bw'iwawe kandi nawe ari kugenda ku butaka bwabo ni kuvuga iki aba FARDC nabo bariko barateza akajagari ku bansi babo batuma igihugu cyabo kitaba gihagaze neza. Umukuru w'igihugu yaramaze kumenya abansi biwe baribo none aracarondera iki ngaganire nabo kivyo bamaze kuganira ari byinshi muri make abo baganira nabo ntibanamutinya kandi umukuru w'igihugu ahubwo bavuga bati ntarindire mu kanya tumukureho bobo baba mu kwicara ngaho abanyagihugu biwe ariko barapfa icari gukorwa n'ikiherero kugira ngo abanyagihugu baca mu gumiza kicizigiro nuko yari kuvuga ati kiri mu byanse kubigirako bica bigenda ukuri ari kugaragaza rero ingufu afise nk'umukuru w'igihugu nimba afise igisoda niba atagisoda afise bikamenyekana akamenya ati nta gisoda afise cyangwa afise igisoda kuko ibintu biriko birababaza bene gihugu cyane nibi kubera iki hashobora kuza abandi bantu bavuye mu gihugu runaka bagatera imiliyoni irenga 100 y'abakongomani mbega habuze iki yuko fata abakongomani bangana uko akagenda nawe akavuga ati birarangiye kuva aho mwavyongeye akarere birahetse. Rero igice kigaragara ni iki Tshisekedi wenye n'ubwiwe nakure mu kanwa ati ndarambiwe no kuganira namwe nico gihe rero ngo dushire mu migere kuko byase mu ngumu dushira mu migere. Ariko bwana Musesanguzi Mwenza je ndabona yuko umenga uri kurashaka kwihutisha ibintu kuko nimba yafashe inzira ya diplomasi ukaba bavuze yuko ku bice 80% yanayitsinze tukaba tubona hasigaye iminsi ine gusa kugira ngo habe hosinywa ayo masezerano yo guhagarika intambara. Mbona umenga uri kushaka kwihutisha ibintu kandi ibintu byako biraja mu buryo nta bintu biriko biraja mu buryo kubera ko iyo umuntu ari yaguteye hanyuma mukaja mu biganiro uwo yaguteye n'ataca atahanye yagutsinze kuko mu mategeko y'intambara iwe wateye ni wowe ugaca uronka akajya gukora ibiganiro uba watsinze n'ubwo utaba ugize icyo utahana. Ngombe kuvuga iki mu bijyanye n'urugamba kajya gace barakigaruriye mu by'ukuri kuko bamwe muri bo baramaze kuhatungira muri bajya bakigaruriye
none rero ryokabaye ryaritunga riba riko rirafasha abenegihugu b'abakongomani none ririko rirafasha ibisuma n'abambuzi none mva ko leta iriko igomba kuganira n'ibisuma canke iriko iraganira amasezerano n'ibisuma none je ndahumva sasa bora musisanguzi mwenza nkamwe Cirombo yo batagisirikare afise ubona aho cakogwa iki muri make hariho abawazarendo bamaze kwidetermina bakavuga bati twebwe turagiye abawazarendo rero kuko si bake niba bigisirikare cy'igihugu niba atagisirikare cy'igihugu kihari baba rero igisirikare cy'igihugu baba ivyankenerwa hama bakora akazi je niko ndabibona kuko nimba abawazarendo bashobora kugenda akavuga bakigarura n'ibice runaka abantu numva ko bafise ingufu zozo barazifise leta rero nivuga iti rero mwebwe murabaye abasirikare imaze kuvuga yuko abantu babaye abasirikare hanyuma leta bamenye buri kintu cyose ibafate mu mugongo apana kubafata mu mugongo ahubwo baba bari baca igisirikare cy'igihugu kuko urumva bazoba bagaragaje kwitangira igihugu byanyavyo nibavuge bati urumva ngo mwebwe tuca tubademobiliza tubagira ibi n'ibi oya ahubwo bo wazarendo nibaca igisirikare cy'igihugu bapambane hama n'abandi muri abo ba FARDC bazoba babona yuko bari kwiyunga kuri wazarendo bace bagenda hama igisirikare cy'igihugu nikiyo kicitwa FARDC kuko FARDC irimwo abahumanye irimwo sivuze ko babonye bose ariko irimwo abahumanye batagomvye kurwanira igihugu hanyuma abo batahumanye bace bifatanya na wazarendo igisirikare cy'igihugu kico citwa wazarendo cyose FARDC biveho haca haza wazarendo kuko urabona nabajya abagabo ba M23 RDF bo bivuga bati ahubwo igisirikare kizinjira citwe M23 niko bavyivuga ndamaze kumva cyane gose ku Cirombo ico cyagikorwa niki nafate igisirikare ciwe aca cita wazarendo nukuvuga iki kugira buri muntu wese aciyumvemwe yego naca kwitwa FARDC ndavyumva ariko kugira ngo tuvuge duti wazarendo batwigwaneho bazociyumvamwo kibi gisirikare ca wazarendo abuwe ni gihugu ba Kongo nyene bagwanira igihugu cabo. Asante sana. So tukiri ngaho nyene abakongo turafise abakongomani benshi bari muri Bukavu bari muri Goma Uvira n'abari muri diaspora banashaka bakurikirana ABF mu gihe bikimeze uko nakiye kajambo ubwira abakongomani badukurikirana ahubwo abakongomani nibahaguruke bamenye igihugu icarico kuko bobo ubwabo bibereye bakunda umuziki muri make narigeze kubona bivuga bo barikundira umuziki nta kibazo bateje aho abandi babanye nta kibazo na kimwe rero icyo novuga burya igihugu ntigitangwa kiragwanirwa nibahaguruke rero bagwanira igihugu cabo kuko narigeze kubona umuvyeyi yavuze ati je nafashe umugabo wanje ndamusiga nifatanya n'abawazarendo kugira ngo anire igihugu kuko kurwanira igihugu ntibihagaze kuba uri umuhutu cyangwa umututsi cyangwa uri umutwa bihagaze kuba utagomba kwitwa inyamukira mu gihugu cawe bihagaze kuba utagomba gutwarwa n'intwaro ya wanjye wangura nukuvuga rero intwaro yari ihari ya Kisekedi ntiyari mbi kuko biragaragara yuko nta bantu yigeze yica uretse yuko hari amasezerano yanse yuko abandanya biba ubutari bamaze kuronka amasezerano agera hafi ku arenga 600 yarenga kuko hari ibindi bagomba batora mu nyuma none amasezerano yose ushobora gusanga harimo n'abakuru b'ibihugu batandukanye bariko bagenda bonka igihugu ca Kongo numva yuko bwa mbere na mbere abo bantu bonka ico gihugu akwiye guca avuga ati je nande ndafise abene gihugu benshi reka barimo capagurutsa tugere tugwanira igihugu naho rero agitebeye kandi abo bene gihugu niyaguma teba navuze yuko azohava mukura kicizere cuko ariko abafasha kugwanira igihugu ini yishinga diplomasi bizova birangira igihugu amutsinze kuko nk'akarorero Kagame nabi wiwe urazi yuko batsinze Habyarimana mu biganiro ngo yagiye Arusha gusinya urabizi muri Tanzania ntibamutsinze mu biganiro ahubwo bamurashe avuye mu biganiro sino Habyarimana yari yemeye yuko basangira ubutegetsi yego kuko bavuga ati ntibikunda ukureho kugira ngo dusike kuco dusanga banse ko basangira ubutegetsi bashatse kubwiganzira bo nyine ubwabo
ego ubu rero ivyo biganiro ntacyo babwiye kuko ni ibintu bamenyereye hajya n'uwo baraba ingene bamuca mu ryahumira mukureho hama bo bafata ubutegetsi nk'uko babishaka hanyuma babandanye bibitunga ryabo ni ukuvuga itunga ry'abakongomani ntiriba riro riteza imbere ahubwo rigira kabiri runaka k'abantu runaka riteza imbere rero abakongomani ntibahagwanirire igihugu cyabo kibateza imbere iyo byo kwangarira muri Amerika byo kwangarira hehe ngo bagiye gukorera ubwenegihugu ivyo nibo bakijayo kuko n'ubundi baba bagiye bameze nk'inyagano basiga igihugu c'amavukiro aho umuntu avuga ati ndisanzura ni wacu. Yes, urakoze cyane bwana Musesanguzi Mwenza, ariko mu kurangiza ikiganiro cyacu hariho agaponte nanifuza kugira icyo ukavuze ko nakavuze mu kiganiro cyacu aho ibitangazamakuru byinshi bitandukanye byo hakurya ya Kanyaru bikomeje kubesha bikavuga yuko hafi y'igihugu cy'u Burundi hari intambara zikomeye cyane ziriko zirahabera. Ni ibinyoma byambaye ubusa, ariko se nka Musesanguzi Mwenza ni iki wovuga cyangwa se ubona ivyo binyoma byabo bigamije kuki? Urakoze cyane ako kantu nanibagiye ukavuga ahubwo urakoze kukanyibutsa no kuvuga mu gihugu cy'u Rwanda tubone neza tukivuga ico arico bamwe mu bamenyesha makuru bari hari abakorera kuvuga ngo ukanabumenyi benshi barahembwa ico kirazi niyo ubonye akazi ariko barashikiriza menya yuko bataronka agashara kabo iyo bamaze kuba agashara rero baca bongera kuza kuvuga uvuga uti rero iyo babimye agashara baca bahagarika akazi bamaze bagahora bamaze bagahora barahora ubwo bamaze kuba agashara kabo bagaca bongera agasubira kuri fo ni ukuvuga ibyo bita ndiragira bakita bonyene ubwabo hari ukuntu babivuze byavuzwe na Kabarebe yari karababwira ati none mwebwe katarusoro bariko bavuga habuze iki ngo mwandike anovuga ibinyamakuru byinshi bisigaye bihengama kare dukunda kubikurikirana cyane nka Janti Video Ntirenganya abajya ba Mwanafunzi bande bagitanga ibiganiro bibiri by'ubutegetsi byari ibiganiro kwa twumviriza tukavuga duti bano bantu bacukumbura koko uno munsi kubera bari manipule kubera bamaze gufatwa mpiri n'igihugu cyabo ndabivuga uko nkaho umenga bagwanira igihugu cyabo hagezaho baronka agashahara ku gashahara rero kabonetse bagaca bagenda kuvuga yamuhe twe tumenyeye mu gihugu cyacu tuvuga duti bariko baravuga yamuhe rero ibyo bariko baravuga ahanini nta bimenyetso baba babifitiye bo baragerageza bakaraba ingene barondera amakuru y'ibinyoma kugira ngo ababumviriza baronke ivyo baraganira ko bibaza ngo nukuri bumva atari ko kuri ni ukuvuga abenshi mu banyarwanda baragiye baba kure yo kuronka inkuru za nyazo aho cane cane mbere BF ibafasha amakuru ya BF ari ukuntu bayahanahana baragenda bakayakurako bakayahanahana kuri WhatsApp pana bakayarabira hariya hejuru bagenda commentaire na commentaire bagira ahubwo ari mu makuru abahumuriza sinzi gusa ko hari n'abarakwandikira ariko gusa ndazi je ko hari amaze kugenda bavuga nyine nkamenya amakuru ya BF yuko yabashikiriye bo hariho abo tuganira ko hariho abanyarwanda benshi tuganira c'est vrai, ariko kuri ico nyene nagomba ndakwitse iki twarabikoze ku kiganiro kirekire cyane rwose. Mu bisanzwe u Rwanda reka nkoresha imvugo RDF yarahaye privilege cyangwa se amahigwe abanyarwanda bakiri abajene bari talented reka mvuge mu bijanye n'ivy'imbuga ngurukana bumenyi, abandi baba amahigwe ko abastar mu bintu by'imiziki n'amareresi kugira ngo ala longue bazobakoresha nuko babaha amahirwe kugira ngo babe celebre bamenyekane cyane, hama kugira ngo ala longue bazobakoreshe bazobifashishe mu rugamba bariko barategura ubwo kugira ngo bashobore kuba byo borohera kugwiza ikinyoma kure cyane hashoboka. So niyo mpamvu iyo bashatse gusakaza ikinyoma bibasaba akanya gato cyane gose. Arotanga karoro koroshe igihe bashatse gusamaza isi yose yuko President Paul Kagame yoba yapfuye, byakozwe nabyo bitangazamakuru byabo nibo babitangaje mu kanya isase isi yose bayamaze gutangura kugira ama commentaire yuko Paul Kagame yoba yapfuye. Igihe bashatse gutanguza intambara muri Kongo, ngira ngo mwarabonye ibyo batanguye
kugira batangiye gusamaza abarundi n'abakongomani berekana abakobwa babo kujya babita ngo ni beza bikinisha n'amacupa n'ibikitusa barabasamaza kugira ngo bace batangura kubatamwo amakontene y'uko izi nyeshamba za RDF ziko zigara ubuce butandukanye bumwe n'ubundi. So ibi rero twaravuze ko cyane gose nabyo twotebako abo gusa fata akanya ukubita umusumari kucishije inyuma ya bino binyoma biriko birashikirizwa n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda, aho bikomeje kuvuga ko intambara iri mu gihugu ca Kongo yamaze gutandukira Uvira, plus précisément hafi y'igihugu c'u Burundi. Muri make ikintu banyontewe ngaho nagomba gushika komeje kuvuga bijya nuko bamaze kubona yuko ya mata yabo narigeze kuvuga yuko amata yagiyemo agatosi rero igihugu cy'u Burundi aha ni igihugu cy'u Burundi giherereye n'ahantu bita mu byo bita geopolitique. Igihugu cy'u Burundi kiri ahantu milieu stratégique iteye ubwoba. Ubona turi ahantu mugabo ahantu turi ni milieu stratégique ushobora gufata Kongo udafise u Burundi. Rero baravuga bati kugira ngo dufate Kongo uko bigeze kuyifata mu myaka iheze bari bafise u Burundi. Uvyibuke neza rero bariko bagerageza kuraba ni gute botera ubwoba mu bantu b'abarundi bacabura kuva yuko biriko biracikana cyane cyane mu batahegereye. Mwaka tuhegereye tabwa duti turahumuriza abantu nkaje aho negereye ndi ku rubiro rw'u Rwanda n'u Burundi, aho ndi haratekanye, amahoro ni yose, nta kintu na kimwe giteye ubwoba kihari. Hanyuma nanje ndi ku rubiro rw'u Burundi na Kongo, ahantu ndi hafi ya Kongo neza na neza muri Uvira, bariko barabesha yuko hariko habera intambara, umutekano ni wose, kandi nomesha n'abadukurikirana yuko bombe yokorokera muri Uvira. Ahantu ndi iyo bombe noyumva. Ego hama ikindi kintu babwira mu gihugu cy'u Burundi dufise ico twita inyabune mu bijanye n'umutekano. Iyo nyabune rero ndisinzira yidefinise abatayizi bayumve banayimenye. No kuvuga inyabune hariho je ndakunda guhera ku bene gihugu. Okay. Nagenda nkavuga abajejwe umutekano. Aha ndavuga abapolisi, gisirikare. Kuko igipolisi n'igisirikare ni ubushikiranganje buri budasa butandukanye. Yego. Hama turashiramo n'abacamanza. Abo bose rero bari maso. Okay. Rero ikindi noca ndangiriza ko nimba akanya kariko karahera katurangize. Ego nuko nobwira nti iyo nyabune rero uzihenda ngarinjiye mu gihugu cy'u Burundi azosanga iyo nyabune iriko irakora neza ukuri kwamye, kandi ata muntu n'umwe ashobora kuronka ahamenera. Murakoze. Baramaze kubibona kuko barageze amajanja. Nibaza yuko nabo kubara inkuru batashubiye kuboneka ngo basubire inyuma. Reka rero ndagushimire Bwana Musesanguzi Mwenza, nizere yuko tugiranye ikiganiro cyiza. Sinzi ko ari akajambo ushikiriza mu gusezera abadukurikiranye. Mu gusezera abadukurikiranye reka nabwire ni uko babona ibintu babishikiriza muri commentaire, kandi bashishikare kugira gufyonda kuri kagakengeri hariya kuguma baba benshi, kuko ivyo tubabwira sintu tuba dukura mu mutwe gusa, ahubwo n'ibintu biba bigaragara tubafukurira tukabahereza kugira ngo bakunde kuronka amakuru yizewe kandi atari mu buryarya dushiramo. Murakoze. Yes, reka ndagushimire Bwana Musesanguzi Mwenza. Icyo nshimira n'abadukurikiranye aho bari hose, mutwihanganira ikiganiro cyabaye kirekire, ariko ibyo twavuze byose byari bikenewe. Reka rero ndabikebanura nizira ko tuzakongera mu kindi kiganiro Imana niyabishaka. Ciao ciao.